Mu ntumbero yo kurwanya ikiza c'umugera wa Covid-19 gihanze isi, ishirahamwe CARTAS-BURUNDI ryaratunganije kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 25 Munyonyo umwaka wa 2020 inyigisho z'umunsi umwe kubamenyesha makuru kugira ngo babandanye bamenyesha abanyagihugu ibijanye n'uwo mugera harimo ingingo zo kwikingira. Patiri Nintunze Jean Bosco umuyobozi mukuru muri iryo shirahamwe akavuga ko ahanini ari ugushaka kwibutsa abanyagihugu kwico kiza casubiye kuba ndanse mu bindi bihugu, ari naco gituma ngo atawovunira agati mu ryinyo, na cane abanyagihugu bakabandanya bubahiriza ingingo zo kwikingira zashizweho n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Tekanije no ruganda n'abamenyesha makuru bo mu Burundi mu isakari cyo kumenyesha makuru kumakomeye kugira ngo tubabwire umugambi dufise twatanguye no munsi. Umugambi nuko tugomba gusubira kwibutsa abarundi kukiza ca coronavirus kikiriho kandi ishobora kubangamira ubuzima bwabo, cyane ko tumva mu bindi bihugu ico kiza casubiye kuba ndanse, kandi tukamenya yuko iyi si yabaye akagwati gatoyi uko abantu bagenderanira, na twebwe rero birashobora gukomera. Ico gituma rero twifuza yuko muri uwo mugambi tuzomenyesha abarundi bose bya bindi bihambaye umuntu abwiza gukora byo kwikingira coronavirus. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwamenyesheje, ndabisubiremo ngene ndetse kugira ngo bace bavyibuka, hariho imisi yose gukaraba n'isabune. Ivyo birashoboka kandi turifuza yuko abantu bose bogaruka kuri uwo mugigwa ikunda gukora ibintu ntihave yandukirwa ku munwa ngo yandure canke akore ku bintu vyanduza abandi. Hanyuma turifuza yuko nakujya yuko tubida kwicara ku metero ivyoza birubahirizwa mu buzi abantu bakorera, abantu bagirira amanama nahajya nyine dukorera no mu masengero yacu tukavyigisha. Mbere turamaze kubigerageza kuko usanga nko mu paroisse amwe hahora hari misa zibiri bageze kuri 3 canke 4, rero bariko barabigerageza. Hanyuma dukifuza yuko babona yuko begeranye cyane nkaho bagendera mu mabus gukoresha kajya gafuka munwa, naho nyine akabona yuko ari ngombwa. Simvuze mesure zose izo ecclesia yashitseho nazo nyene tugomba ko baziyibukiriza hajya mu misa kujya kudaha no kuboko bamaze kubimenyera niba bibandanye nk'umugenzo mwiza. Hanyuma no kwibarabara turamaze kubona yuko basubiye kugwana mu nda no guhana amaboko, bamenye yuko bitajanye no kwikingira ico kiza ca coronavirus. Uwo muyobozi akavuga ko uwo mugambi uzomara umwaka, aho rero ngo bakazogenda bafasha abantu babangamiwe n'ico kiza mu kubaronsa ibikoresho byo kwikingira. Bitekanijwe tuzogerageza guha bijya byose bikingira umuntu coronavirus. Abantu bamwe tubona yuko babangamiwe kuruta mu bo tuzoha twasabiye. Turabona yuko ntajya hegereye aho dukorera, abasaserdoti barimwo, abaganga barimwo, hanyuma abatama n'abatamakazi, imfuvyi, nuko aho hantu hari amarerero, hari ibigo byamugaye. Tuzogerageza kuyitwareka gusumba ahandi kugira ngo ivyo byo kwikingira bihashike. Ni gice ca mbere. Ica kabiri nuko tuzogerageza dukorana n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kugira ngo tubandanye dushikiriza message, no kuvuga amajambo yo gukaburira ico gikorwa ico kubandanya twikingira coronavirus. Ni cyane aho bihagaze yuko tuzogerageza kuguma twibutsa igihe cyose mu buryo bwose. Turibaza ko tuzofata mbere indwi nzima
yo kugira campagne de sensibilisation tubaze yuko tuzoba turi kumwe namwe bwamenyesha makuru muri iyo ndwi tuzofata kugira ngo tumvisha abantu yuko dukeneye kuri kwikingira ico kiza. Uwo mugambi rero ngo ukaba wavuye mu nama yahuje amashengero kubijanye no guhimiriza abanyagihugu kubandanya bubahiriza ingingo zo kwikingira umugera wa Covid-19.